Abasirikare baguye mu mutego bakomoka muri batayo ya 16 Tafok yari isanzwe iri ahitwa Mwenga, hama irungikwa kuja gufasha igisirikare ca Kongo n'iyindi migwi bafashanya kugira bashobore kwigarurira agace ka Point Zero kamazemwo imisi intambara. Amakuru duhabwa na bamwe mu basirikare nuko abo basirikare baguye muri uwo mutego bataragera aho bari biteze gushikira, no kuvuga ko batashitse muri ako karere ka Point Zero. Ayo makuru akemeza ko abo basirikare bari barongowe na bamwe mu migwi y'abamayimayi kuko bibaza ko aribo bahazi neza. Kuva ico gihe habonetse ibiziga vyandagaye muri ako gace batangiriwemwo bavanze abasirikare b'abarundi n'iyindi migwi bivugwa ko bari abamayimayi na wazalendo. Kapitene Elasi Ndayishemeze ari mu bashoboye kumenyekana mu bahitanywe n'uwo mutego, abandi ntibarashobora kumenyekana mu gihe iyo batayo ya 16 Tafok itarashobora gusubira ku kirindiro gisanzwe kiri mu karere ka Mwenga gasanzwemwo iyindi batayo y'abarundi. Amakuru ava muri Kongo akemeza ko bamwe muri abo basirikare bashwiragiye n'ubu hari abataramenyekana ko bapfuye cangwa bakiriho. Ikitaramenyekana kandi nuko mu mabatayo 3 asigaye hazohava hagira igenda gufasha kugira begeranye abo bashwiragiye, gutyo bashobore kumenyekana uko abapfuye bangana canke n'abafashwe mpiri. Izo batayo zindi imwe ikaba iri ahitwa Baraka, iyindi ikaba iri Karemi, hakaba rero niyo yindi isigaye iri Mwenga. Abo bakaba batigeze bataha mu gihe izindi batayo zavanywe muri Kongo inyuma yaho igisagara ca Uvira gifatiwe n'umuhari wa FCM23. Ikivugwa cane mu gisirikare c'u Burundi nuko abo basirikare babayeho mu buzima bugoye cane kuko bataronswa ivyo gufungura bikwiye, eka mbere bakaba badafise n'ibikoresho bikwiye biri ku rugero rw'abo bagwana.